Ngera ndabivuze gituma tubura abasore bo dukundana abo mama bafise amahera aha ndugu yangu ubu dusigaye dutigita ku noti kugira ngo bareke kudutwara abasheri tumariye kuba ababogare bose vraiment by'abahungu nyine bafise physique nyine ajya batwatira bose baba babonye nabo rero ko bifitiye ingodo natwe twikondera inoti ahubwo gusa niho zose abahungu by'umuhungu zose bavuga ko abakobwa dukunda amahera tuzogera tugwanya urumva Andrek Hello turabaramukije bakunzi ba Ashali TV twibaza ko mumeze neza iyo muri hose mwaramutse canke mwiriwe bivaye na muherereye n'amasaha muriko turabakunda cyane murabizi abatarafite subscribe turasavye sonda ko nshuti yacu naco bisaba no kudushigikira gusa kugira ngo uzure ibiganiro byacu ku mwanya hama wakunze ikiganiro uragira like hama nkuko mumaze kumenyera kuri Ashali TV muri kumwe na Juliana abo turi kumwe n'abatumire special gatubaha kanya bonyene bashe kwidondora mereheye mu buryo bwanje sawa allo meze neza ndameze neza kanya kawe ko kwidondora abariko barakukurikirana ni jaja ina filme muri Rukundo TV n'utundi ngene tuntu ngene bijanye no kudadaza nyene muri byose yani ni bavuga biographie donc bavuga ko biographie ibikuranga byose bishoboka ko ntuvuga byose bishoboka nyene hama nitwa Tusenga Jacqueline banyita Jaja ndumukinyi wa filme muri Rukundo TV hama nkongera nkadandaza ibintu bijanye n'impuzu ego nongera ndabatumira kandi kuza kudushorera n'ivyo mbere yuko tugira n'icyo tuvuze umenyesha makuru kuri Jada TV n'umumenyesha makuru kuri Jada TV kwera ntariko ndakora cyane cyo bituma nayovuze je ndiko ndakora ubu mwavyumvise akina filme muri Rukundo TV akaba adadaza impuzu ubukeneye gusanga hehe kuvy'impuzu kuvy'impuzu vraiment turahana kanimero canke Facebook akandika je kwine kugira ngo mugihe ababona yuko akanimero adashobora kugatora hama kansanga vraiment nta kibazo ushaka nimero zawe azi kuzeka muri commentaire ego kuba mfuganje ni sawa ameze neza ego cyane urabibona nawe ndabona kabisa muraberewe muratsovye hama nakanya kawe ko kwidondora kuri Ashali TV pomera mama nje kuramutsa abakunzi ba Ashali TV muriko muvugana Armand Kitegetse yamamaye kuri Armand Star ngira murabizi basha anska mwari musanzwe mu hama ndumu étudiante ndi muri bac 3 en statistique ndabifatanya n'ivyo bintu byo kuba umusiriste yego bano mu étudiante mwavyumvise iga kaminuza ko batavyumvise neza statistique niko navyumvise akaba ari mu mudandaji niko navuga mu commerçante mugabo ugukeneye gusanga he kugira ngo tugireko nje nka commerçant unkeneye uraje kuri Facebook andika Armand Style canke gisine kuri page yanje ushobora kwinjira muri WhatsApp direct hose urumva guma wanto disponible umukeneye yandike Armand Style kuri Facebook hama arabona page nje horashirako canke mwandike muri commentaire nimero za basabe nimero basi yeri mudandaje ntiyo tinya gutanga nimero ego hama turabaha ikaze na karibu muri Ashali TV mwese muvugere murakoze nayise ko muri umenga mwaciye muhora ego hama ikiganiro ni perfect love ngira ngo amaze kukimenyera gikorwa na jewe nyene Juliana nashimye kubazanira abajene muzi mumenyereye ariko nzozana abatandukanye abakobwa abahungu ducange kugira ngo turyoherwe n'urukundo nagira ko ibintu by'urukundo biduhanze muri iyi minsi ku ruhande rwanyu urukundo nyakuri muremera ko rubaho donc urukundo gukuri duherehe Jaja kubera iki Jaja uri mu kujya kwanje sinavuga ko ruhari cyangwa rutahari kubera biragoye gutahura mfite urukundo nyakuri ruba ku bantu apana kuri bose hariho abantu nyene baba bari mu rukundo nyakuri vraiment ko hariho n'abatarufise n'abantu baba batarukundo bafise bariho bikunda basi mu bisanzwe bikunda biko urukundo dushaka kuvuga urukundo rwa bavuga ko romantique urukundo rw'abantu nyene
bafise umugambi wo kuzobana ashobora kubugira ko wapi ibyo ntibibaho ndahinduye kwanza nta bana bonyene ngo ni babiri gusa ngo bareke kuza baracana inyuma cyo bituma nta rukundo ruhari yaba ruhari baba bana bonyene gusa ari babiri ntibirirwe baravangana nta rukundo ruhari mu misanzu sigura ko nawe wo muri kumwe umuca inyuma oya sikuvuga ngo ndamuca inyuma ntabyo mvuze ivyo comment Armand urukundo gukuru don't perfect love urukundo ndavuge gute rutunganye rurabaho je kubwanje novuga ko rubaho mugabo ni nko gutuma inzahabu ngaha waziro rumva ruriho mugabo ruragoye kuronka ruriho mugabo yego niko nabivuga sawa yavuze ko atabona ko rubaho cyangwa rudabaho wavuze ko rubaho mugabo rugoye kuronka eske umuntu ashobora kuronka gute rero jaje kuba ko ntazi ko rubaho ngo rutaba abona sawa rero tugiye ko uvuze ko rubaho mugabo rugoye kuronka ni gute ushaka kuronka umeka ati vraiment uyu ararufise afise urukundo gukuri cha ico ni kiragoye sana nikuri kiragoye gose si yaba byari byoroshe twese tuba dufise urukundo nyakuri ko nta numwe atifuza gukundwa by'ukuri ni ikintu kigoye cyane n'umuntu yoba yaragize imana akabona yuko akundwa by'ukuri no musaba gufatisha amaboko yose akagumya agishushe twese twese urumva dufise iyo rêve yo kuzokundwa by'ukuri nabyo rero ni ibintu birabaho navuze ko biba mugabo bigoye kuronka nawe umuntu ashobora gute kuronka umuntu nyene avuga ati jewe arankunda vy'ukuri Yereke kabaza baze nishira rumande ivyo byo kuvuga ngo bari ngo muravuza mufate nibariho nuko nibariho umva bafite gusa kubera umugihararanye biba biriho mugitangura gukundana ariko murindire nyuma y'amezi abiri gusa ndaje mubibona aravuze ngo urukundo rw'ubu ntibarafite date expiration urumva sha umenga sinzi ngane urushinwa wangu kandi urushinwa n'ukuri kubera iki ari urushinwa kubera ko wese urabona ikintu cy'igishinwa kirakwatira kiba gisa neza sha ingene rero gikoreshe rimwe kabiri urumva ntumenye urumva icyo gita uvuga karite n'urukundo rwo ubu nuko rumeze urumva mu ndwiziriza mbere uri mwijuru rito inge gatoyi mu minsi mike rimba none umuriro nawe njemo gute ni hata mu bisanzwe kwanza je nkombaza urukundo nk'ubu unye je wombaza turugeranya n'inkono z'ikirundi urukundo rw'ubu ni nk'inkono ni nk'ibishinwa ni nk'ibi byo mu bushinwa ari inkono y'ikirundi gute rero inkono y'ikirundi niyo ebana urengenga tu ibuye urakuraho nije ufumutaga ukuboko basi kugira ngo iguye ko gusa ibisandavye kandi niwunga mva nibibazo gusa rero no mu rukundo gusa hajya mbonye abantu vraiment bakundanye bakamara nk'amezi 3 bajya abantu zogiruka numbuzi umugenzi wawe cyangwa undi umuntu wose akundanye n'umuhungu umukobwa akundanye n'umuhungu cyangwa umuhungu akundanye n'umukobwa abantu babiri bakundanye ko aravuga ngo amara imyaka 5 babihanganiye vyinshi hajya rero hari ibindi bintu bibera afite bararira bakiyanagura bakaborega kugira ngo stress zihere gusa nyene tu bakihangana mugabo urukundo vraiment nyarukundo n'ukuri jewe nkuwombaza ubu ruri oya urukundo ruhari n'ubwo kwihangana byonyene bon ni gute nawe weje ushakura umuhungu ati vraiment uyu ararufise wo mubona gute umuhungu arufise kwa kuri umukobwa kugenda mubone ndaje n'ukuri bavuge ngo mu ntango abahigushuhiye mu ntango urashobora kubona ko agukunda vraiment shiri waraye gute wafunguye waryamye waruhutse wakoze iki arabikwaza ibyo byose mu mareka bi hatangura kuboneka batatu akuramutsa mu gatondo undi amuramutsa saa sita undi ku mugoroba murakabukanya none biba byamaze kurambirana nawe cyangwa wabibwirwa n'uyundi rose undi abikubwira uva yare cyatuguma muri bya bindi kugenda hariya rero ikintu kimwe gusa nko ku bakobwa cyangwa abahungu gomba gukunda afite cyane abakobwa ko abakobwa barafite urukundo vraiment je n'ukuri abakobwa barafite urukundo sinzingira nirabirako nabyonze
ariko mugabo abakobwa benshi je ndafise abagenzi batari bake ndabibona abakobwa bafise urukundo kubera ko umugenzi ashaka kuganira ati je na sheri wanje bimeze uko kumva ko afite abayemo kubera kwihangana abayemo kubera kwihangana tu gusa ariko ukabona baramaranye akakubwira ati byagenze ukuntu vraiment je ndabuze ico nkora kavuga ati je ndamuhevye ariko je bagasubira numva umukobwa yihanganye nawe wumvise ko bitari kuri we wumva umengo cubiheba ariko we yavumiriye yihanganye urukundo kubona kwihangana mu Musanze. Turakende komante yakora ikiganiro kuri ico kibazo hama dufate ko uri mu rukundo siko ukafata umumeke wawe ariko arasamba donc ariko baravuge gute nkoresha hotel menyene umufatanye basi n'uwundi muri chambre ovyifatamo gute umuntu ye wari wizeye ati uyu vraiment turakundana basi muri ya mezi abiri yo gushuha cyo gufatana n'uwundi mukaba reka maze ndakubwiye yo yarukunje sinzi ko no sport sino sport none sino sport sinzi ko no byogera muri uwo mwanya ukikora iki muri uwo mwanya muri uwo mwanya ngiye kwanshavura nawe nokora ibidakorwa ndakurabi Sa uri bivyo ko tubwira jaje bakora iki umva je nabanga n'ukuri birazi amabuye ko buze dushire mu ngumu sinobishobora ariko mugabo wamaye ndiyumvira yene bandamurenganije none batwaye jewe siyo yitwaye wari mikosa gaho bari ni wowe bari mikosa kubera kino naza kundondera tankeneye je naramva naramuvanye wabo je simba namuzanye afite uwo mungu ni wabari mikosa je none baraje kuneshereza umwanya ndondera kwiki ari nk'umusheri wawe rero mufatiye muri action mu mezi dufata nko mezi abiri mezi yo gushuha ko bavuze ko dufite date expiration rumaze nk'ibintu byo mu Bushinwa mu mezi yo gushuha vraiment je no muheba mu mezi ko abakora dufite urukundo rwinshi mu mezi yo gushuha afite simba ndatakazi umwanya munini ariko ari igihe umuntu dufata umufashe bumaze gukundana nk'amezi 8 kwimvira ya mezi 8 yose bakora ibyo nabyo mvuze ukuri mwari mubanye basi mezi 8 ukuri mwari mubanye deja ucura basike muri amezi 8 akantu kamwe basike nze baragukoreka gatuma umubabarira tu nyanuka shuvuga ati reka tubandanye ne kubesha nyajaje umufashe kare nje banduvuga nukuri kwivana so turakeneye commentaire ku bantu kora ikiganiro eske wowe ukora ikiganiro ufashe umusheri wawe kwaryama n'undi muhungu cyangwa umukobwa ari umusheri wawe nyine umuhungu agama n'undi mukobwa ubifatamo gute kiraka tukisimbe ko tubona nyine ko hoba fire ingwano vraiment yo mazikaba je n'ukuri kwimana nagira ngo cita nibabone na nguvu fisi ati nta ogero tamukubise ugaje no kubita umuhungu notora amabuye afite gutora amabuye ni sawa je none ogenda kumwitega iko afite ari abantu bisanga dukundana n'abahungu magufasha uko agafite ndagusa ibyo avuga byose kandi numushobora tora je no hagarara hajya nkatora amabuye neza gusa kwiruka vraiment ndazi niyo fata ndiruka ndijegera cyane yo saba yati kandi ganda bazokurikira bo sinigera muza kwishura mama murasitegura n'ikisasu nk'ubu uwo mukudari umuhungu sawa bo mukaca mubana mutigeze mubonana ngo mugize mugira katusanga n'umuye mpwisa mwe mpwisa we bitari cyo jeje uracyumva wokora iki mukama wa numva twatubanye gute we donc mwamaze kubana magaze mariage mwe bwaburane urako udakunda murashitse muri chambre biranse yene ni mwe mpwisa ntibishoboka mukama wa sinzi bro none wa muntu ugerage mushogerageza ibyo ubuntu byose bituma umuntu ajya muri mood ariko ntibikunze none gasha Juliana entre nous avoir base muhira none sinarangiye mama je sinzi ko no vyihanganira vraiment none umva n'abampindura mbese nta itasi vyo nabanahinduye nabandi wawo ndi nyene wake ukikora iki wakwawukana otimba gatimbirako kubera nyene twasuze twabana atandi kosa nabandi amufatanya no gerageza tukabyiga nyamara docteur tukaba consultant
hama bakamuvura. donc sinzi ko ubu kwisa baravura burya cameraman dufashe ngo baravura Namuvuza. fata ko vyanse ko avugwa. Oh my god. Ni kubisengera nyene gusa kubwanje nk'umuntu. Kandi n'undi mugabo pembeni. Aya je sinoshobora kubana mu bisanzwe jewe umusinubatse. Sinzora bakote. Urumva rero ari umuntu kwisa ntibikunda. Wocukora iki? Ufuma ndamusaba divorce. Canke nyene nkiga kubaho uko nyene. Ariko muzi ko atayitatse ibiro buhinde. Urumva nyene no cyane bandanyiriza bwa buzima bwanje nyene namakeya nyene ciyabona basa kamwe izindi keya ibyo tukavyikawusha. Jajya gukora iki? nta bindi no gutaha. Bo nta kosa rindi agukoreye aragukunda ariko ntibishobotse. Oya je none nivyo bindi bimwira ivyo bise bagiye kunkorera byose ndavyikorera ubunya kubera atarabaho bige byose nari ndabikora. Arero bisanzwe atamenshi no gutaha Amaze kwandika mu ikomine. none bisigura iki nihe twavanze amaraso babanze ko baraduteranya ntibabanze ni divorce umwe akagenda undi akagenda deja noneho mino generation turiho ivyo nimugeraho mu bana muto bani mbabarire. Oya nibaza ko ari ibintu aho tugeze birashika kandi ushaka ni bishaka ko tugira icyo abandi tubahaye nawe cyo baduha muri commentaire zabo donc vyashitse bavuga ati jewe ngaho kweri sinovyihanganira nca nta muhira. Nukuri jewe basifate n'aba bavyumvye ko bashaka ariko mu bisanzwe umukobwa arongowe abagiye kurondoka abagiye kugwiza urugo abagiye kugwiza umuryango ntabagiye kuduzi wese umva je ntavyaye bamvuga bagiye kuduzi wese rero mu bisanzwe nawe bidashoboka kubera nzi nawe ntiyari kunyihanganira vraiment urabizi tumvikana kubera ko nivyo shoboka nujye umuntu aje kuvuga ati ndo kwihangana ntabibamo ujye nikora bitaramushikira bimushikiye yage yogenda yogenda rero byo kudaturihisha yaraze muri commentaire bavuga je no kwihangana wihangane wewe kubera bitaragushikira bariko urumva ni gufukafuka kugira ngo tugusaboneke neza ariko jewe ni kuri kw'Imana ukwezi kumwe amezi abiri umwaka turi kubaganga bikanka byose bavuze ntibikunda mbwira mu urabizi banye azi ko bidakunda yamaze kwivuza abizi noneho nambwira ati nivyo gusa cyo byumva twovyumvikana yene nkabafite ati basijaja wewe giye kwanda gukunda nshya ko tuvana kandi akaba ariko saganje basirondera undi muntu hanze azara muzamuragiriza mugira ariko ubu mugore wanje rega no ngani kwa bundi wa undi nyene niho bagufashe neza rega rege undi nyene muzamuragira ivyo mugene bagufashe neza gusumbuje cyo genda hari ya nyene. Sawa turakeneye commentaire bakora kiganiro kuri ico kibazo hama ikindi kibazo umuhungu musohokana murakundanye mwakumye imyaka 2 ukacumenya ko afise umwana atari we yabikubwiye donc ari babikwibwire wo ko ho bashaka kubisipota ariko akaraba yarabiguhishije aramande wokora iki? Jewe basi umuhungu afise umwana n'ibintu bisanzwe akaba yarabiguhishije nivyo ndavuga gusa ico kintu cyo kubimpisha naco urumva yuko giteye ubwo uwo munsi nabamenye ko afise umwana hari n'igihe naza numva afise n'undi mugore urumva umuntu so kuguma usipota kubera hagiye ikintu cya mbere gifonda relation ni ukubwizana ukuri ni kuganira ama confiance urumva kwikonfia ku muntu ukamubwira ati je byanje bimeze uko ukamubwira byose mumaze kumarana imyaka 2 atarashobora kukubwira ko afise umwana urumva yuko sinzi ibyo mama murimo yero jaja wewe ukora iki bon si wabikubwiye ni kwanye ko kuronka amakuru nyene ubibwiwe n'abandi wera akaba yarabiguhishije Bavyita urusaku kandi bageze urusaku rero uraboneka afise umwana kenewe nkaca ndabimenya vraiment ico byumva afite abampeshije vyinshi nkaho ngaho afise ibintu vyinshi aba umuntu amaze kuguhisha umuntu abazi ko mugiye kuzovyara inka bavuze bugiye kuvyara inka hari kubwira ati je ndafise umwana ko nta muntu yo kwankira ico yagukunze umuntu akwankiye ico uramubaza ati eske tubwo tuzovyara inka tuzatwashira ku macuniro baza barakerera tugurisha tuzovyara abana rero akubwiye ko afise umwana birumvikana atabikubwiye naho nuko haba ari n'ikindi kintu bari ko aragusha ndeje ntabagukunda ngira ngo bavyumvise abandi turakare commentaire zabo umuhungu mukundana kandi usanze yateye inda uwundi mukobwa
kandi nyene akemera nyene kari wiwe kandi mwari mukundana nyene ucikora iki jewe nobanza nkaraba circonstance vyabayemo ari igihe bishika nyene ugasanga sinzi uko vyagenze bigashika ukuntu mugabo urumva hari akantu kavako wowe ukora iki muri uwo mwanya ngo kwemera mukabana cyane ndamisha emva yo manzi karaba ukuntu vyagenzemo ariko handi yavuze ngo abafashe ku maguru abiri yoce genda hariho kwibonera action no kumva ko vyabaye none hajya ubonye umumama afise inda ushobora kubona ariko abigi cyangwa nako ari rezita y'ikintu umonye afise inda wowe uri hayimaje gusa ko ari bijyanye vyawe hagi ndawe n'ukuri inda wowe ufise inda gusa vraiment umuntu wese akubonamo bijyanye ko ari byo wakoze kigali kinone urumva ntibibresa cyo kimwe naho ubibonye direct sawa sico kimwe niwe muri umwana ukora iki urabona hajya umufatiye mu gitanda vraiment ntumuhana umwanya wo kumwumviriza mugara ashobora kuzatishere n'ukuri je naragize accident uku usanga nyene ibi byabaye hari igihe guhenda yuko umukobwa yamudiroze hari igihe guhenda ibiki ngo je barandoze reka rashaka ukora iki hari igihe rero ushobora gusanga kubera ko hari urukundo ngo nuruhumye ugasanga wavyumvise ukabitahura ukamubabarira mugo urumva hari akantu nyene kazigiye jya ukora iki je n'ukuri afise inda nandi se mwana ndamufitiye ndaje namubwira vraiment muri intera indabana babwira ati ufu muhitangura kuyintera baze kuyitera abandi ibyo sibyo ariko ikibazo nabagiye undi mukobwa ejo cyakora ko ndakibabaza umuhungu musohokana ashobora gukubita mutarabana mukaba ibyo nibyo ukunda kuko je nawe twatwana ntiwonkubita umugabo araje gukubita oya vraiment niyo muri abana ati Sharmande wanshavuje kofi ya mbere nukuri muri tribunal vraiment gocigwa n'abagabo nukuri ego sinavyemeye ha aze kumboreza igufa kwe oya ari uri mu makosa nawe mba mu makosa mba mu kije sindi impene yo kuragira baragize inkoni ha oya jaja wewe sije ndavuga iki oya gusa misanze gukubita umuntu n'amakosa wamushavuje nyene ufatwa mu bantu cyangwa muri muhira akagushira pembera ati ngaha kofi twabi oya hari gukubita umuntu kubera ko basi dufata nk'ikintu kibaye ubwo nyene hari abantu vraiment batanga kodoni kofi yarishizeko mfite nku agaja sova ka message office telefone ku undi cyangwa tuya telefone ubwo nyene nkuko ndi kwandishira nk'umuntu anyadikiye ngo ujya musi nararyohewe yabisi twaryamye nararyohewe akaca yitora akaca yisabura ubwo nyene dufata akaca bibona akaca mikofi vraiment no mubabarira sawa basi yafusha nyine muri bantu acyagukubita ntazi cyo ariko aramora ariko se riboneka vraiment je no mubabarira kubera hari igihe umuntu ashavura vraiment ukumva nyene akumva ujye gukubita atari muri aragukwa ya birashoboka none numwe babiri batatu je baba bakubiswe baje sindi je ndabivuze ndabivuga imbere ya kamera umuntu azokwiyenda kankubita ni muri tribunal ntazo ngo twari dukundana none mwitwari bavuga ngo none droit civil ankubita nkandi oya shanda bari cyane ndabaza ugiye abasika ndabaza ikindi kwaza ndashimira ko bagiye undi mukobwa nk'ubu mushere mukunda imyaka myinshi muco mugenda kupimisha sida mugasanga murayigwaye mwese murayigwaye ninde baranduje ubundi mwomenya gute wanduje ubundi byovana nk'umuntu nkawe uba wize ukabuzi yuko utigeze njo pembeni ucumufata mu mashati uzi ko atari wavukanye nta handi hantu wigeze uja none wumva barinde yanduje ariko yagusanga utari vierge mugabo wari ipimishije ava ninde basi ugati yo kwagira udwati ne banyaduje urumva je ndiko ndavuga wewe imbere yuko mubona mutangura ivyo mujamwe wari uzi etat de santé yawe sivyo
dufate wari waripimishije peu importe ibyo waragize inyuma wari waripimishije ukabona yuko ukomeye ukabuzi yuko imbere inyuma yiwe kuva mutangurana nta wundi muntu wigeze uja pembeni none gashaho mbarinde naho ugati je nanje nta mundi muntu nje ndiyemera ntaho twabona yagwaye sinigere ndwasida umva wamugiye muri bya nivyo kubeshanya byose bigenda gutera ngaho mutamwitekereza nyene mukagumana ati rero kugira ngo propage bino bintu reka tugume hamwe twe twihangane ko byashitse tukaba tugwaye kuca mugumana nonye hama ico kuguma mwangirizanya ngo ni naka ninde mukabihagarika ariko no bivuga byogenda gute nivyohera umugendo banzi ko atanu namwe nigeze nje ariko ubuzi kutarugwaye mugendo banzi ko ntari ngwaye kandi atawundi umuntu kuva turyamanye nawe nigeze ndyamana nawe umva akajyamo ko se yovuga mugatina kare waranyishe warampejeje rero chikori nabizi nyaza mbaza jaje none utabihevye byo cyo biherera hehe kutojukira sinokira nivyo ariko mugabo erega abahungu bafite amanyama kubera babona ati ni ikintu kitaboneka acaguma avuga ni wewe kandi n'umuharize kubera wabagize ariko nawe uba wiyizi ajya nivyoherera aho mfite arikeka wewe waguma yikeka ati nawe yoba yaragiye nanje ishire mu kibanza ciwiwe nawe yavuga ati jewe nari niyizi neza ko nta yo hago ni wanyanduje nishize mu banze gwe nkabanzi ko ntigeze nabikora atigeze abikora nanje umva mfite cyambona yuko ari vyemera wewe ko wari uyikora mugasi no vyemera mugandabi sanzo ndabizi ko ndagwaye ubwikimana nta muntu wabandi je no je kuryamana nabo wapi vraiment ntavyo nokora sanzo nzi neza ko ngwaye no bireka nk'ubu uci usanga wowe uragwaye umugera ariko ntuzi ukuntu wawugwaye sawa muri uyu mwanya ucikora iki bon hari anavuga ati jewe vraiment abahungu no ubaha nyene nka ubaha nyene fresh wowe ucikora iki bon wewe uri basi uri single basi usanzwe nyene usanzwe umugera ariko ntuzi ukuntu wawanduye wocikora iki jewe noca fata intuze noca nja kuri traitement imiti afata imiti régulièrement kugira ngo urazi yuko ubonye sida sigari ingwara iri simple sana wafashe imiti ego gusa nyene irakubuza amahoro kwigwara nta muntu yovyifuza umuntu aregera kubera nyine babuza amahoro nofata imiti nkagenda muri centre y'abandi mugabo nta ntuze no cangira tensive kugira ngo reka nanduze ngo abandi bose ngo naje ngo sinziyo nawo kuye rega no bambaye mu criminel umva ko nabandi umwicaye none umutipe akudrazi wamubwira ko mugera ola sino bimubwira ko sino mwemerera tout simplement ugoma utagiye ku mugabo kubera ngo mugera urumva sinzi gusa no bantinya no bafise iyo no fumanja kurodera hasi nkatoza na kunyumvira aragwa numvise agwa okay acha ni aranje kwene dukundana n'uwo nyene asanzwe agwaye jaje ugiye gutora imiti murahurirayo n'abawugwaye bagiye nyene muri yo umurareshanya mukikundanira vraiment nsakubaza none wewe basi usanzwe urawugwaye ufite umuhungu mumaze gukundana iminsi mike mutarabikora hama uwo mugira ngo yomugera oya no muheba gusa sinondera amakosa dupfa ndarondera ikosa ngende dupfa tugahebana ariko sinovuga ko ngayimugera acanya nka Burundi gaca zarantinya amfistasa hari umuhungu usanga ntashobora kumva ico ciza umukoreye acagendera kwararaza byizanye no muheba mwibanga ntangere ukiyaranja mbere nikosa rikava kuri akabari anakwihebera bazo cyanyuma kuri mwese umuhungu utakimyumvamo wo muheba gute urabimubwira uramukata pore kimya ugira gute jaja namwe nakimyumvamo afite namuhate urukundo rwabashino rwaheze agwamene none mva gwaheze we muri wo kabumva nke ati jewe sinyumvamo naka ariko ukabona wena aracyagukunda woca ukora iki je n'ukuri sinuva ankunda sinomuheba gusa kandi namuhaze kubera ko uhevye umuntu agukunda biragoye kugira nkunda gukunda abahungu baragoye bubu n'umuronga ntuzamusinisha abahungu bubu baragoye barazivye cyane bariho benshi je ko abakobwa baza kundesha n'abahungu gusa kubera nkambona haza bake yene kamwe
ijya gituma bakora ntabafise nje tumambona ko babuze je n'ukuri sindomuheba vraiment no rukreye go rukundo nkagwironderamo mu gihe twamaze turi kumwe Fategire ko gwaheze mugabo hariho uwundi muntu ubona payment nakanda mukunda kwere kujyaho nawe ukabona nawe umengana bagukunda turabitse ibintu by'inkundo kandi usanga ukunda cyane jewe mu gihe urukundo rwaheze ubu nyinde umuntu akuze nkaba mbona naka uwo turi kumwe we wankunda ujye bakobwa sico kimwe n'abahungu twebwe abakobwa umuhungu agukunda naho urukundo rwohera ruraduga ukuntu umukobwa amaze ko nako uwo muri kumwe agukunda hari ukuntu naho ubu utamwiyumva hari ukuntu n'umuhungu utanamukunda mugabo bivanye n'amayefora agira bivanye n'urukundo turakunda kandi ndamukunda cyane bivanye n'ukungene agenda aravyitwaramo rero je nano kumva gwaheze nkona nkunda cyane ahubwo ico nokora nyamba numva ngo ndamwishure nabi no pfuma ndimya telefone nkarinda nkaza kumwishyura numva basishobora no kumwishyura kuko ndazi urukundo ruraza buhoro buhoro iyo uri kumwe n'umuntu agukunda cyane kuko nakubwiye ko urukundo gukuri ruhari muga rwoye kuronka none gasharonse umuntu akwikundira ariko bavuze ko uwo murongo oya ntabyo tuzi nyene yaba tubizi haha jemba no yo cyo nkura muhira ngiye kumuraha Okay, ku ruhande rwanyu umwe ku giti ciwe impanuro yoha urundi rwaruka rugenda bon wowe bavuga ati nje ndafite akajambo nobwira abandi bajene bagenzi banje mu vy'inkundo ibintu by'inkondo bambwiragoye guhanura vyumva biragoye gute niki wo babwira nk'impanuro maze kudekuvra wewe mu vy'urukundo ibintu by'urukundo nasanze atafurumi nico gituma umenga nta mpanuro ndende noba gusa cyo nobahanura nyamba ukunda umuntu mukunde muga ntuvyinjiremo cyane kuko plus uvyinjiramo niko uzobabara cyane ni wasanga byandi wari yaramayirishyo nasanze ibintu by'urukundo ari nko kurota muri sanze uri kurarota ubona wageze hariya ubatse amayetaje ufise amamodoka n'urukundo nuko uri kurara umuntu ubona n'ibyo ndivyo muri telenovela mugabo siko biri uvyinjiyemo usanga ari hatari rero no banura kubigendamwe buhoro buhoro sindababuje gukunda kuko nanje ndakunda kubigendamwe buhoro buhoro kugira ngo niyo byagenda uko batabishaka ntibazoba bari gusumba plus kuko ukorotse uva ngaha ntubabara cyo kumwe n'ukorotse ava hariya rero bagendamwe buhoro buhoro step by step turagushimiye muri Ashyali TV merci ego jaja uruhande rwawe ni jambo iriho ubwira urundi rwaruka rugenzi bagenzawe je n'ukuri nko ku ruhande rwanje ibintu by'inkundo nandi sindabishobora ariko gusa je cyo nkoresha vraiment kwihangana ni kwihangana kubera ko icyo mba ndiko ndabona mbona kwanza musanze kwa nsinganye uko nkundanye n'umuhungu umwe gusa bariho ariko icyo nababonye bajya n'uyu ana bose numwe ntavyo vuga ngo ariko arahinduka ngo hariho ngo utavangana ngo hariho uvangana oya age nizo kuyemere gusa shongo nakuvanga oya abahungu bose n'uyu umwe ntabyo gufyina bajya niko bameze bajya nta kigongo bafise uko umva wowe uko witwaye nyene ni kujya nyene agendana nawe kandi apana nawe gusa eja kubona uramubereye akakubwira aragukunda kujya bikubwira niko abwira n'uyundi bijya gukorera kujya nyene ku rutonde abikora n'undi umukobwa ashobora gusanga dufise sheri umwe kandi mvuga rankunde nta wundi muntu bakundana nawe ukavuga uko nyene rero ni kubigendamo buke vraiment kandi ikindi nacu urumva twihangane kwanza mu bisanzwe no kwihanganira ibyo bakora no kubihangana kandi nabakobwa twisubire ku wewe bagahungu w'abandi we ukaza kumukunda mbwa ntububiza ariko fa kwemera nyene utabizi buzi ko bahebanye nawe mukajana mu mugabo hajya barasubirana inyuma no kwihangana tugusa je nakindi nani nduhetse oya gira afise ikibazo kiwe none ubu rero umuhungu afise umu ex ntizomukunda ariko anje tubakunde badusubirana badusubirana aho gusugende bukebuke iyo mutipe warazi ko dusera mu ex wiwe je mu ex urya ariko sishira gati mu ginyo ngo ndarame gusa urumva udusora mu ex wawe gerageza basi kugenda bukebuke nje mu ex yageze yo mu ex wanje subira inyuma ariko buje gadasana oya nabyo tuzi afite koko bakundanye twese umuhungu wa mbere mukundana ujya mu gitanguye gukundana ujya umuntu wa mbere utanguye gukundana vraiment ujya ntugera umwibagira mu buzima
njyewe bituma ko ndavuga no ku bahungu bose baba bakundana n'abakobwa cyane tubwo abakobwa tukunda abakobwa nubona mashatse kuvuga ku bakobwa bakundana n'abahungu bakaca bagomba kujya gushwana nabajya abakobwa bashokizene urumva mukaterana amajambo mukabwirana nabi umva mashatse kuvuga ngo ubitware buke buke kubera uko bizogenda kose nugira amanyama azova haje kuyunda ave haje kuwunda turabahanahana ni umuzingi tuza turazunguruka bakundanye n'uyu nuriya agakwega ujya agatwara nawe akaguhuyu ntitubizi tugire gute none twihangane rero ibyo badukorera abahungu tubibe muko nyene twihangane kandi ikindi naco nongera mvuga rero sinibagira n'abamama baratumariye abasore none turaheza interview oya ngena ndabivuze ngena ndabivuze gituma tubura abasore bo dukundana abo mama bafise amahera aha ndugu yangu ubu dusigaye dutigita ku noti kugira ngo bareke kudutwara abasheri batumariye kuba ababogare bose vraiment by'abahungu nyine bafise physique nyine bajya batwatira bose baba babonye nabo rero ko bifitiye ingodo natwe kondera inoti ahubwo gusa niho zose abahungu by'umuhungu zose bavuga ko abakobwa dukunda amahera tuzogera tugwanya urumva Andrek basha ndababwira ikintu kimwe reka igana tuyikatire ngaha ariko vuba cyane dukora ikindi siko none nivyo mugabo bagenda bavyumvise je ndabivuze bareka kudusigira bajya bato tubashira hehe bajya bagutwara nibo tuba dukeneye hama abahungu nabo ngo turagayana murabagara ko bironkeye abashugamana kubagara ko afite bajya bahungu bagezweho abo mama barabatwaye barabamaze bajya bandi nabo basigaye kakandi kamwe nibo tuguma tugwaniramwe natwe nibo tuguma tuniganiramo nabo bakaca badukinisha kubera turi benshi tuba tubakeneye arakunuga hariya akanuga hariya kubera abayama ayifitiye ikimama hariya alo ndungikira 200 500 ndungikira ndayakeneye. Bon, katubashimire kandi turabiteze kandi vuba muri Ashali TV ndabona ko tutoheza. Ego ariko turashimira abadukurikiranye. Kandi baduhereye agasopo baba. Ndeka ndabibabwira ndabisubiremwo ababoga abatipe beza baje akunda abamama kandi abakobwa beza bahari. Tuhari vraiment. Ngo bon muze murabiraba kwanza. Ubu twagira iphone natwe batondera amahera kugira ngo nikumavuze kugira ngo ntibazatwara abaga. Ariko nituri ko turondera yiwanyu. Ni mu vyumva. Ibibazo bya byinshi. Navyo mvuga utariko bro. Ariko mukorondera amahera kugira ngo ntibabone ko mukunda amahera ngo muze barabasaba amahera. N'ubudi nawe twahora tubasaba. Ariko she nazo bava yanyima. Oyerega umukobwa akenera ibintu byinshi. Si question kuyabasaba. Nta muntu umuntu amaze gusaba amahera ivuge ngaha aze kubyandika muri commentaire. Usanga baramwibagi. Ndiyemera we. Tukavre ayaguta yamusavye. Nako nawe ndaye nanje nayasavye. Kesho ya keya gusa. Nawe je sindi ngo mpa 10000. 10000 c'est quoi? Aje gusaba 10000. Yandikiye inbox azoze ndayamusubiza. Basha turabakunda cyane ndabona ngani twoheza mugabo vuba cyane baragaruka kandi Armand na Jaja. Merci beaucoup hama. Barakoze baze kudushorera impuzu turadandaza impuzu. Guys, wibuke subscribe yawe ntuyibagire mba baravuga nturayifise ndako hama andika muri commentaire nawe. Ibi banagenda babaza twe turayaga ko we ari wewe bikubaye kuwokora iki. Ivyandika muri commentaire turabe nawe icyumviro cyawe. Hama ibiganiro bigiye kuza biraza bya Perfect Love muri kumwe nanje na Ashali TV. Bye bye.